ndi kumwe na Kiki mu kanya novuga ayimeje kwabwira ko cyatubya muri cicaro ca mbere mu Burundi canke mu mupira w'amaguru wo mu cicaro ca mbere aho bari bageze ku munsi ugira 8 ku munsi weje ariko turagendewe novuga n'abashitsi bagiye batandukanye surtout n'abafana ba FC Barcelona mu vyumve mwebwe bakunzi ba FC Barcelona hari bamwe mu babaserukiye ariko kandi bivanye novuga n'imihingo basanzwe bajemo hari novuga ivyo baje kutumenyera turi kumwe muri studio rero n'uwitwa Arno reka kumbure novuga yegera ka micro aturamutse mwaramutse neza Arno mwaramutse neza mumeze neza turashima umyidondoro novuga ku buryo bwiramvuye Arno ninde muje muzana nahe cyangwa muje muva he hapo bo Arno tuje tuva iburinga muri commune Gihanga province ya Bubanza yego izi amazina yose ya Arno ni Nkeshimana Arno Arno nariko ndavuga ko musanzwe mufana Barcelona sinzi ko ari yanye hari cyo wogira ko vuga kuri uko gufana Barcelona ku bivanye no cyangwa bifatiye no vuga ku gikorwa cyabazanye no munsi hano kutumwe murakoze cyane ama icatuzanye ngaha twaje twisunga mwebwe twisunga radio twebwe hari iwacu iburinga turafise groupe ya fans ba FC Barcelona kandi groupe irakomeye cyane ego ego Beja Gihanga ni commune canke ni imwe mu bakomine agize intara ya Bubanza ego commune ni commune ego muratubiye ko murategura urubanza mu gwanyu musanze mukunda ego numusanze mukunda yose Barcelona mwaragiye hamwe muravuga muti turafise umunsi mukuru wo guhurira hamwe mbega uwo munsi mukuru mufise abakunzi umugwe FC Barcelona hariya muri zone Buringa uwo munsi mukuru ugamijiki usiguriki murakoze cyane umunsi mukuru dufise hari iwacu iburinga wafana ba FC Barcelona umunsi mukuru bwa mbere ho kwigina ibihe turimo ubu icya kabiri no kwigina intsinzi tumazemo iminsi yego none ko mwebwe mugo ati tuje kwigina intsinzi nivyo abakunzi ba FC Barcelona ni benshi ku isi yose mwe namwe muti dushakagira umunsi mukuru twigina intsinzi ya match imwe nivyo ariko duhera kuri mwebwe nyine mu gwa FC Barcelona murawukunda mbega kumbura umenga haro bazananye bagwerekeje ico ciyumviro cyo kuvuga ati tuje hamwe tugire novuga nka association cyahe kuja hamwe kugira ngo abakunzi ba FC Barcelona barahatandukanye baze mwagitanguye ryari cyaje gute bo iki ciyumviro twagitanguye haraheze imyaka 4 hanyuma turaja hamwe turatangura ibintu byo gufashanya no kuvuga umwe muri twebwe agize ikibazo turamufasha umwe muri twebwe agize urubanza rw'umunezero turamufasha yego ndetse n'ugumubabaro byose muragira byose turagirako yego uri kurabira abakuru no munsi mbega hari iburinga bavuze ati turabi buringa muwamungana gute mbega ko iburinga nivyo ni watumye ko ari zone mbega intara yose muramaze kubegera muvuge muti muze tuje hamwe hari iyo migambi mufise imigambi turabifise neza cyane twaratanguye kumenyekanisha imigambi dufise no ku Facebook biriko abenshi bo mu ntara baratwandikira batubwira ko badukeneye tuje hamwe twicaye tuvugane dukorere hamwe yego aho nuraje nashaka neza na neza mu dusigurire kuri uwo munsi mukuru mufise mbe mufise ryari mufise tufise kwa gatandatu hirya yeje uwo munsi mukuru ubuziki kuri mwebwe numunsi mukuru novuga nyabaki ni anniversaire mufise ni iki muri rusange ugerageza usigurire n'abandi bafana ba FC Barcelona bagiye batandukanye bari mu bingi gitandukanye kumbure kugira ngo batahure neza no bwiki kuwa cyane nyezina yego ko nyezina no kuvuga ni anniversaire aha yego ni anniversaire imyaka ingahe
ine cyangwa urabona ngo mumaze imyaka ine ego ni anniversaire y'imyaka ine ego ego aha ama hambavu yo anniversaire muzaba muri ko mwigina iki hambavu ya anniversaire ni intsinzi turiko turigina intsinzi yo kumwatsinze Bayern ni muko mwa ego ko mwatsinze Bayern na Real Madrid ego uba birahuriranye na anniversaire yiwaye ego me bitunganije gutsinda Bayern mugatsinda na Real Madrid mwebwe ifo yuko muserebra ibyo bintu ifoko mu biryohere ego mwaheruka intsinzi ngiyo kera kandi byari yaciye imyaka ine Real Madrid mutayitsinda ego ubu rero tuduserebre kabisa ifo kuko n'abafana abandi ba Barcelona bumva yuko bitasanzwe bati imyaka ine ni myinshi nyine kumbura ariko kandi no gutsinda Bayern yabatsinze ibitsinda 8 bakayitekerera bine mukacamuza mukayitsinda mwe mwavuze ati ibintu nivyo kwijana kabisa ifoko tubiryohererwa ifoko tubiryohererwa nuko rero nabonye novuga hari abagiye babaherekeza tubwire indinganizo novuga za groupe yanyu itunganyije gute muri rusangi kugira ngo nabandi bumve kungene mwebwe mwagiye hamwe kungene mwabigenjeje kugira ngo birashobora no kubaha icigwa nabo bakaja hamwe bagakora ikintu mwakoze groupe yanyu yubatse gute imeze gute igendegwa kuki bo groupe yacu ukuntu yubatse twebwe twaragiye hamwe turavuga tuti ibi bintu nivyo kwijana groupe yacu dufise imigambi yo kwiteza imbere groupe yacu nta muntu muri twebwe agira ikibazo ngo atambe yirorera twebwe turamushikako n'ababanyi tubana bakavuga ati ba bantu bwabondi baragiye hamwe bimeze neza cyane ni association turafise na konte turakotiza buri kwezi buri munywanyi turafise amafaranga ashira ku nimero konte yacu mufise n'indongozi turafise n'indongozi tugira ku muriri no vuga indongozi zitandukanye kungene zigenda zisumbasumbana kumbura indongozi hariho president wa Vyuma Diodone niba turongoye ubu hariho vice president no madame Josiane Ngabire hariho umwanditsi dukundane Emedi hariho Adima Group Ejide hariho muhanuzi gushinga migabo kome ikanoneho ukuntu nabandi bafashanya bose barahari ndumva ko mwitunganije kabisa mbega ko muvuga muti duherereye mu Iburinga na batubwiye ati mwaravuganye nabahari bubanza hari imigambi murage ko mumaze imyaka ine yo kuvuga ati turashaka kumenyana nabo mu gihugu cyose ndetse n'abari hanze kubeka mutomenyana uwo mugambi uramaze kuwukora canke uri mu migambi umugambi turamaze kuwukora turamaze gukora umugambi wo kwiteza imbere urazi hari iwacu Gihanga turarima umuceri groupe yacu rero twaragiye hamwe tabata amafaranga nikoza tuhereza kuri konte yose tuja kurondera ahantu turimo umuceri yego niko ndavuga kumenyana n'abandi ku mu gihugu abari hanze y'igihugu turamenyana abakunzi ba FC Barcelona yego turamenyana turazinanye nabo nyene barakotiza yego nuko rero uno ni Arno umwe mu banovuga mu baserukiye iriya groupe WhatsApp y'abafana ba Barcelona hari Gihanga neza na neza Iburinga muvise ko igikorwa nyezina kidasanzwe bavise ku munsi wa gatandatu hirya yeje neza na neza ikibanza ni hehe ni ku Mukaratusi Iburinga Mukaratusi aho bita ku Mukaratusi hari ivyo mwateguye vyerekeye gukina inkino kuko musanze mufise club nyene igize mufise association ikunda club ikina umupira w'amaguru batwaye dukina agapira nimba mukina na Real Madrid ntavyo nzi hama muti tugende twigine dusangire hamwe murakoze cyane twebwe turinze dukora uyu munsi mukuru twaheruka guhura n'abafana ba Real Madrid mu ndwi iheze yego twarabatsinze tuvuga ati rero ko tubatsinze ngahi wacu mubatsinda hose dutegerezwa kugirane guserebra yego nuko reka Mukaratusi sangapi sahindwi wera sahindwi bisaba bitanguye rero murumva rero yuko wewe umufana wa Barcelona uriko wumva navuga buno butumwa nibaza neza yuko niba bino bintu bikuru muri rusange bose murabatumiye bose turabatumira uzi ukunda FC Barcelona yego hariya Iburinga aho bita ushoboye kuhashika karibu yego
nuko ni nakahe kamo kumbure novuga wotera abafana ba Barcelona bandi canke abakunzi b'inkino muri rusangi mufatiye novuga kuri kino kintu mwubatse kuri novuga ino ntambwe mumaze gutera nabi. Murakoze cyane akama notera abafana bo mu FC Barcelona bari mu gihugu cy'u Burundi canke no hanze y'igihugu nuko boja hamwe bakakora nk'ivyo tuko turakora ni ibintu bizobahesha icubahiro aho bazoba bari aho batuye mu babanyi yego akajambo kanyuma akajambo kanyuma nagomba gushimira indongozi z'abafana ba FC Barcelona Buringa ukuntu bagiye hamwe bakiyumvira bino bintu twimirije ku munsi wa gatandatu tugashimira n'abatumire twatumiye tubasaba ko kwitaba kamo twabateye mugaserebura hamwe tugaserebura hamwe yego hari novuga abantu bakomakomeye kumbure bazotera iteka bino birori bya kumbure urashobora no kuronka kagiye novuga ko kubavugira nganye ni bari navyiza murakoze cyane twaratumiye ubusanzwe arongoye abafanzi ba FC Barcelona mu gihugu cy'u Burundi arahari uyo nawe arahari au niveau ku gihugu cy'u Burundi cyose ego twaramutumiye yitwa Idrissa twaramutumiye ni hazoba ari ego twaratumiye n'abajejwe intwaro guhera ku mutumba no kugera ku ikomine ego nicegera cy'umukuru w'umugambwe twaramutumiye nawe nyene hazoba ari nuko rero murumva yuko ari ibintu bidasanzwe reka kumbure natwe dufata akanya tubashimira kuri buno butumwa novuga mwari mutuzaniye tunabifurize novuga no kubandanya umunsi mukuru mwiza meze muze muryoherwa natwe nyane vyakura tuzohikisha karibu kabisa ahubwo namwe mwagize neza gutwakira bani bahezagire murakoze cyane sawa uyu yari Arno rero katumurenze imitwe y'inzu zamaco tugaruka n'ubundi tugaruka novuga no kuyandi makuru twabateguriye mukanya gato. Yes nuko rero nuko inyuma novuga yo kuherekeza abashitsi bacu abafana ba FC Barcelona hariya iburinga reka tugaruke rero mu cicaro ca mbere hano mu Burundi ku munsi wejo bariko barabandanya ukabona ko rero journée gira 8 yari yinjiye kiki musi wigano gira 8 hakinywe match zitatu hakinywe inkino zigera kuri zitatu uno munsi haraza gukinwa novuga inkino zigera kuri zitatu zindi ama urundi rukino zoca rukinwa ku munsi wejo hari ugwasivye ku munsi wejo match ya Rukinzo na Message Ngozi ntiyabaye novuga igikinwa murumva rero yuko eno journée hazokinwa match ndwi zonyene kuri match 8 zategerezwa rero kuri match zitatu zakinwe nuko ino equipe ya Aigle Noir yakomeje novuga kwitwara neza kiki Aigle Noir ukabona rero yuko yatsinze iriya equipe yande yatsinze Aigle Noir yatsinze Ngozi City bitsindo bitatu kuri kimwe Ngozi City yaheruka guhagarika Vitaro mu kuunganya ubusa ku bundi hari Ngozi ariko yagiye Makamba batsindikwa nino equipe novuga isanzwe icumbitse hari yanyu Makamba nyene Aigle Noir bitsindo bitatu byose kuri kimwe kwikwe novuga iri mu bihe vyiza ya Aigle Noir ku rundi ruhande Flambeau du Centre yatsinze Bumamuru kimwe ku busa Bumamuru ubona ko muri no minsi yari novuga on fire ariko Flambeau du Centre yayihagaritse igitsindo kimwe ku busa hama equipe ya RB Masipiri batsinze equipe ya Academy Day ibitsindo bibiri kuri kimwe rero ukabona rero yuko ariko byari bimeze ufatiye ngaho rero nuko Aigle Noir ugiye kuraba byukuri ni equipe novuga Jimmy Ndaize ariko arayifasha novuga kwitwara neza ugiye kuraba kuva hashitse equipe iri no mu bibanza vyiza imanza vyiza ubona yuko bari kwagerageza kwerekana yuko bashoboye kuko twatuzi Aigle Noir zimwe mu nkino ugasanga kuri akini nkino zimwe zitsinze izindi zazinganyije ariko nkuko twamwe tubivuga tuti uyu ni umwe mu migwi uri kuraraba benshi bavuga ati objectif yabo turayizi kenshi kwirwa gikomene gake tumaze kubibona haciye imyaka myinshi tubona yuko ivyo gikomba atari ikirenga gose ariko no munsi tubona yuko nta match nimwe banegrije mbona yuko kabisa Aigle Noir iri kwiraze vuga ati ivyabaye
nivyo abakinyi turabafise kandi umunsi mbona yuko urabona ko Aigle Noir Alonso uno munsi bavuga bati hari abana bari kubararuka bava muri za Tigre Noir ati bazane turabe nyene tubigira burya bari ikintu ciza cyane gose iyo ushoboye kuba ufise umugwi iyo sezo iheze utiruka hirya no hino ngo ukorondera abakinyi kugira wikomeze ariko ukavoma harya iwawe ni ikintu abari ciza rero mbona ati Aigle Noir irerekana yuko ifise misori imeze neza bashobora gushika kure mbona yuko ari ikintu ciza cyane gose bari kubarubaka nuko Flambeau du Centre nayo yaciye igira gucyanye igira Esprit atsinda equipe ya Bumamuru igitsindo kimwe ku busa Bumamuru bari banganya na Musongati imbere yuko bakina runo rukino yafata ikibanza ca kabiri ariko Flambeau du Centre hariya yagize akazi kadasanzwe kuko gutsinda Bumamuru yari mu bihe vyiza nk'ukunye ni kimwe mu bintu vyiza rero Flambeau du Centre ukabona yuko nayo iri kiragaruka nubwo muri bya bibanza byayo iri kirazira kabisa changaruka nubwo kuri classe muraza kubona yuko yagarutse nubwo mu bibanza bya hafi na hafi imbere yuko bakina no journée yari ya gatandatu ariko ubunye bafashe ikibanza ca gatatu urumva yuko ubu biriko biraza ndabona yuko ni Flambeau du Centre turabimenyereye imyaka imaze itari muri Big Four menga ni gitangaza ariko no munsi igarutse ivuga ati yama equipe akomeye mu mamoro twabyo ko yagarutse nayone iravuga ati reka tubatsinde kugira ngo dushoboye gusura kuko twusubira no muri Big Four basi cyane tukwegereza kugira ngo turabe ingene twoshobora guhangana n'iyi migwi ku gikombe uko biracashoboka aracari ama ku ruhande rwa Deal Academy no equipe bandanya no vuga ishigirwa n'ibibazo ugiye kuraba yavuye itsindwa na equipe itari bwatsindwe no vuga na rimwe ino equipe ya RB Amasipiri bitsindo biri kuri kimwe nyuma yo guhindura umumenyereza cyari no vuga karakaryo ko kubona Deira no vuga igaruka kitwara nkuko bari batanguye sezo ariko vy'ukuri si ibintu vyiza kuri Deira ibaye match igira kabiri kumenyereza bimenye Imana Robert asinzwe rero kabona yuko by'ukuri hakiri hakazi ko gukora kuri RB Amasipiri amanota 3 yabo ya mbere bayaronse kuri journée yo 8 ariko twona bakeza wana cyane nuko bakeza kuko iyo ishoye kuronka umuntu umwe acumbagira muprofitiraho nyene uri kuraraba Academy Deira yari ije neza ni kintu kibabaje iyo urateguye deuxième division urayitwaye uragiye première division ariko bitanguye kwanga byerekana yuko hariho ivyicaro bimwe bigoye gushora gusiporta si kuvuga ku bakinyi ndavuga ku vyerekeye organisation kuvyerekeye uburyo uno munsi urinze wiyumvira muri equipe umumenyereza yitangira imihoro wowe wenyene imaze kuvyumva kangahe ngaha muri Primus League urumva ariko kavuga ati ndavye ibi bintu ingene bimeze moi je préfère kugenda pour ne pas salir réputation yiwanje reka je nigiye ariko hacaza uyundi abari mu gashomeri ni benshi avuga ati ebara je nagiye kuvugana nabo mumpe club ndaje je nzoyifata ariko raba ntushobora akanani yume kananira no yundi ntushobora kuza muri izo ngorane ngo ushobora kuduza umugwi gucyoye ngo ugire ni rero irekana yuko ya equipe bose batsinda iragira gutsinze bica vyerekana yuko wewe ivyi wawe kabisa biriko byasambutse no gusura kuyubaka iyi equipe ndabona yuko Alonso mfitiye ubwo Academy Deira uko izi ngwane zigize champion gitangura twara twumva ama club muri première division agira ama problème après phase aller ariko no munsi bayigize bakiri muri phase aller byumvikana yuko equipe zigiye zirabatsinda igasura deuxième division equipe izobi igize iki izobi sambutse igiye nuko ni twizere ko bitazogera hiyo twizere ko tazogera kuko vyo yibabaje cyane ku nguvu bari bazananye zigaherera ahantu mu ntango cyo bari kintu kibabaje cyane nuko rero ugiye kuraba imbere yuko novuga ino migwi yindi inovugiza kuba iri mu kibuga uno munsi kuko uyu munsi nakubwiye hari match zigera kuri zitatu ugiye kuraba equipe ya Royal Vision 2026 baza kuba bari mu kibuga mu kanya kari imbere sahindwi hari i Buganda baza kuba bakiriye Olympic Star hama giti saa 9:45 Vitaro naho nyene barahakirira Kayanza United hari nyene Buganda hama match ya Moso Sugar na Burundi Sport Dynamic hazobari novuga uno munsi hari ya kuri stade Ingoma
niho baza kwakirira equipe ya Moso Sugar baza kwakira Bundesport Dynamic ngo hariya anye Igitega kuri stade Ingoma hama ku munsi wa gatanu ni Interstar bazokwakira Moso nako Musongati ugiye kuraba rero nuko no kumenyesha yuko kuri classement hariya anye habaye impinduka ntoyi nuko equipe nivyo ya Musongati hariya anye nako giye kuraba hari equipe novuga hariya yamaze kubifata ikibanza ca mbere hari anye yakuyeyo Musongati ko Musongati ari ifise amanota 10 nanga 15 ariko kuva novuga ino equipe ya Aigle Noir itsinze yacifata ikibanza ca mbere vyimfata kibanza ikintu kiza cyane yacironka amanota 16 yacikwiza amanota 16 equipe ya Aigle Noir babona rero yuko baciye bafata ikibanza ca mbere amanota 16 mukurindira yuko Musongati izokina na Interstar ku munsi wa gatanu bo niho bazokina ariko kuri classement kandi turabona equipe ya Bumamuru iri mu kibanza ca kabiri birumvi nako ya Musongati kibanza ca kabiri amanota 15 ibitsindo 17 baziganyije Bumamuru ya gatatu amanota 15 ibitsindo 8 hama Flambeau du Centre bace bafata ikibanza ca kane bavuye mu kibanza ca gatandatu baje mu kibanza ca kane vy'imfata kibanza n'amanota 15 n'ibitsindo bigera kuri bitatu baziganyije mu kurindira rero yuko equipe ya Message Ngozi ko ino journée ntiyakinye na Rukinzo bo baciye baguma mu kibanza ca gatanu birumvikana mu kurindira ariko ngaho hari hafi na hafi hari novuga equipe ya Ngozi City Ngozi City nibwo yatsinzwe hariya na Flambeau du Centre mu kibanza ca gatandatu hariya anye n'amanota agira kuri 12 hama hagakurikirana uvugizi za Kayanza United nazo nyene zifise match no munsi bafise amanota 11 Olympic Stars zigakurikira izi za Vitaro za Interstar za Deira za Dynamic hama gutyo nyene za Royal Vision izi za Rukinzo za RB Masipiri ndetse na Moso Sugar ariko RB nako Masipiri baduze gatoyi nako bari hariya mu kibanza nyene bafise amanota 3 yonyene umva ntibashobora gushikira Rukinzo tuzoca tubigaruka ko ku munsi weje turonse novuga resultat za match z'uno munsi nuko dukwakwanye hariya anye muri private Pax tournament canke championnat novuga ya Fondation Pax Burundi ndabona hariya anye witwa Novas ndamuramutse cyane mugenzi wacu yamaze kubindungikira arategekanje novuga match novuga ku munsi wa gatanu niho bazotangura novuga rino higanwa ryatunganje na Fondation Pax Burundi birumvikana rero kabona yuko bo bazotangura ku munsi wa gatandatu hari nako ku munsi wa gatanu ku munsi wejo hirya yejo wa gatanu ku gatanu hirya ku gatanu hirya yejo guhera igihe cy'isaha indwi match zizoza zirabera hariya anye imakamba no na hariya anye mu Ruyigi turi ku munsi wejo aronse je ndi kumbona match hano za ku gatanu tariki imwe bazokina ku munsi wejo isaha indwi kuri Nkurunza Peace Park Conference Stadium mugwa Big Green bakena Tigre Noir none ejo ni kuwa gatanu uzi ko ari ivyo yego sharo nari nzi ko ari kuwa gatandatu ari kuwa gatatu no munsi ariko natanguye mvuga yuko turi ku munsi wa kane mu kiganiro nyene uraza kubona yuko nuko ejo isahindwi match ya mbere izo bitanguye kuri Nkurunziza Peace Park Complex Big Green bazokina na Tigre Noir hama Aigle Noir abadakina championnat baba reserve bazokina na Panthère gihe cy'isaha 9 hama ariko kandi Ruyigi combine bazokina na Makamba hari anye mu Ruyigi gihe cy'isaha 9 izo ni match zo ku munsi wejo zose hama tuzogaruka kuri match zo ku munsi wa gatandatu nazo nyene ziragutegekanyije ndetse no ku munsi w'Imana nuko muri Fondation Pax Burundi babitunganyije iyi ni tournoi yitwa Private Pax League Private Pax League katuzoza turabigaruka ko uko tuzoza turaronka amakuru ariko kandi kiki ndakumenyesha yuko hari anye novuga
ku kibuga ca Central ni hariya mu Kinama mu bigo vya Paroisse Kinama ni club Intambwe FC base match novuga n'abakongomani sinzi ko ku munsi wejo wewe novuga wari hano nako wavyumvise ku munsi wejo wavyumvise wabikurikiranye ijya burya ntazo ari match rotu ni match iyi club veteran club Umoja yari yaje gukina n'abawigeze ariko ubu unye iraje gukina na Intambwe FC ije gukina n'Intambwe FC yego Intambwe FC okay nije match zoba ku munsi we wa gatandatu igihe cy'isaha 5 ni club veteran Umoja kuva ngaha anye Kavimvira Kavimvira Intambwe FC rero za President Hija kabona rero ko bagira imyimenyerezo no burya ikaze cyane gose no ndwi yose ariko kandi bananiteguye cyane gose kwakira no vuga bano bakongomani match rero mwumvise ni Intambwe contre ino equipe yitwa Veteran Club Umoja wa gatandatu igihe cy'isaha 5 hajya kuri Paroisse Kinama nibaza neza yuko na uzoba wahishikiye ariko umunsi wa gatandatu bari sawa zo hashike kuko ibintu bizoba bimeze neza rero mu mupira w'amaboko hambavu no vuga yaho club ya Dinamo mwaka batagizana yari amahirwe kiki yo guserukira igihugu muri zera nkino za Road to Bare ariko numugirwa basanzwe bagira no vuga buri mwaka cyane gose Dinamo Day umunsi wahariwe Dinamo baraja hamwe bakagira evaluation ukungena bakirimbura ati mbega vyagenze gute hari abantu benshi bitanze nkuko wasohoye novuga yuko avuga ati turabire hamwe benshi baritanze c'est vrai nubwo bitagenze ko babishaka ariko muri rusangi vyagenze neza ko equipe irinze cika muri final abure equipe yigenje neza nubwo itasohotse ari objectif ari bafise bavuga ati nta kibazo tuze tuje hamwe twishimira ivyo twagezeko nubwo atari bimwe twari dushaka ariko tuje hamwe ntitubabare baravuga ati abamambre batandukanye abasanzwe barakiye basket hariho team Pako ndetse na team yande ya president ati dutero abatandukanye dukiniyo match hama tugende turyohegwe twimbure hama twirimbe turabati turarabe n'imigambi twoshimye n'ubwa mu mwaka ukurikira n'ikintu cyo kintu cyane gose nuko rero hazoba ari ku munsi wejo isango nejo ku gatanu hajya kuri Entente Sportive kabisa aho Dinamo isanzwe igira imyimenyerezo niho bazotangura ibyo bikorwa hakiri kare saa 5 zuzuye hama après bacha baja voilà n'urukino nko kwari kurabivuga rwa kivandimwe cyane urukino novuga ruzotanguzwa ivyo bikorwa ruzoba novuga ruko ruhuza abantu ba president d'honneur babiri voilà ndashimiye yafsa cyane gose yabikoze kuri Buja TV murabibona ni team Jodase hamwe na team Pako ni equipe novuga imwe zo bigize na Jodase no president wa equipe ya Dinamo hamwe na team Pako ari wanashima reka tufate nakanya wanashima tubabwira abazoba bagize ino rashaka kubabwa azobagize uwo mugwi hariho kuri team Jodase hariho witwa Kitu Kitu yarabaye kocha wa Dinamo mu myaka yahera myaka ya kera hariho witwa Hugano Patrick yarabaye umukinyi wa Dinamo hariho witwa Adonis witwa Makuraza ari witwa Gistabe ari witwa Chuma zobari witwa Meren witwa Justin witwa Rona Steffi Adela Vincent Kenny Desire Fiacre Frank Bertrand Musoso Mucho unibaza yuko ari Mucho yahoze ari kapiteni w'ino yarakinye Mucho Jean Viateur mugenzi wanje cyane gose witwa Arve nawe n'uyu yahoze ari kapiteni wa Dinamo n'ubu ni kapiteni wa Dinamo ndetse n'uwitwa Adonis amakuru hande gwa wibagiye ba Idris hariya Erika na Cynthia okay ruhande gwa team Pako hari witwa Kararuzi bayishi baramuzi hari witwa Kim Christian Shadri Ngoyi Reveri abo se n'umukoca Ngoyi Reveri Brice Kirekire Bertrand Jean ex-capitaine wa Dinamo Chanel Yves Parfait Edi Simbare Mugisha Olivier Kocha Jeremy Fernand Muyuku Lionel
Ngoyagoye hamwe na Muharuro witwa Willy na Bero nande gakiki na Joris na Monia hamwe na Kiria. Voilà, abo rero nibo bazoba bagize ino migwi ibiri ajya kuri Entente Sportif. Numva ko benshi novuga musanzwe mubamenyere muze muhashike novuga mubashigikire, ariko kandi birori bizoca bibandanyiriza kuri Resto Bar All Stars ninga anye muri Asiatique ex Makeche ya kera. Niho novuga wanashima ino dinamisanzwe igira reception ariko kandi twabonye yuko hazoba hari ivyo biro bizoba biriko biraherekezwa n'aba DJ bakomeye, DJ Israel nazoba ari ndetse na DJ Patman. Urumva kazi kazoba gahari kandi ikintu ciza yaronso kubona abantu bavuga bati ivyabaye turekane navyo, ahubwo dutegure kazoza tuje hamwe, ahubwo dushimira Imana no kuvyabaye, twigine dukina entre twebwe, hama ibindi tuze tubivugane ingere twotegura umugwi muri kazoza. Nuko rero Dinamo Day nuko bizoba vyifashe ku munsi weje uko bikose ngira ngo mwumvise ingene bizoba bimeze. Reka ko muri no vuga ce tuja no vuga no kuyandi makuru ariko aravugwa hirya no hino no vuga atari ngaha mu Burundi.